ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Ni Pastor Udasi Ntahiraja. Nifuje ko tuganira ano majambo, aya majambo n'amajambo akomeye cyane agiye gutangurana n'ukwezi kwa 12 kutwinjiza mu mwaka wa 2022. Rero turagiye gusangira aya majambo dusoma mu gitabo cha Esteri ibice 9 ku murongo wa mbere, havuze ngo nuko mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari ku munsi wako w'13 ari wo munsi nyene icyagezo cy'umwami n'iteka ryiwe byari bishitse ku ntaho. Niwo munsi abasi b'Abayuda baziga ko babahagara ku gakanu, ariko birahinduka Abayuda baba aribo bahagara ku gakanu, abari babafitiye urwanko. Imana nihabwe icyubahiro. N'aya majambo numva twoganira na majambo ariko numva yo dufasha kuri twebwe twese turiko dukurikirana iyi video, abari mu gihugu cy'u Burundi n'abari hirya no hino mushoboye gushikirwa n'iyi video. Nagenda kubwire ngo tumaze ukwezi kwa 11 turakurangije. Uyu munsi ku munsi wa gatatu niyo twinjiye mu kwezi kwa 12. No kuvuga ngo hasigaye iminsi yatari myinshi ngo twinjire mu mwaka wa 2022. Iyi minsi resigaye Imana Data wa twese izo kugira neza mu masengesho tugiye kwinjiramwo. Imana yaratwemereye ko izotugira neza, yaratwemereye ko izobana natwe. Nagomba ndakubwire ngo twinjirane muri kuno kwezi kwa birahinduka. Kwezi kwa 11 kwari ukwezi ko kwihana, kwari ukwezi ko kwegereza Imana, kwari ukwezi ko kwitunganya. Ariko ukwezi kwa 12 iyi tariki imwe twinjiyemwo, ndazi turaza kubana n'Imana mu materaniro yo mu kanya. Imana iraza kubana natwe, kandi nawe ku kwezi kwere kumugisha. Hari byari byarugaye, hari ubuzima bwawe, hari byakugwanije, haba mu kazi, haba mu buzima, haba mu bikorwa byawe bya misi yose. Reka ndakubwire ngo ni ukwezi twinjiyemo kwa birahinduka. Kwezi kwa birahinduka ni ukwezi gukomeye, ubuzima buzohinduka, kuko hari icyo Imana yavuganye natwe muri kuno kwezi. Ngwino tukubanemwo, kandi Imana Data wa twese ikomeze kuduhana umugisha, ikomeze kwiyereka, ikomeze gutabara, ikomeze kugirira neza. Imana iguhezagire. Nagenda kwibutse ko uyu munsi itariki imwe uze kuza duterane, tubaza kubana n'abaza kuza no ku munsi wa gatandatu isaha 3 tuzoba turi imbere y'Imana dusenga, kandi ndize ntakekeranya ko Imana Data wa twese izogenda ibana natwe. Ku munsi w'Imana tuzogira iteraniro rimwe. Ni kuvuga ku kwezi kose kwa birahinduka uzubane natwe. Ndazi tuzotandukana, tuzorangiza ukwezi twinjira muri 2022. Ubuzima bwa bwahindutse. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Ni Pastor Udasi Ntahiraja mwari kumuvugana. Umwami Yesu abahezagire. Murakoze.